umukobwa wese yizera ibijanye no gukundana canke kurongorwa canke gushinga urugo aba afise imigambi yo kuronka umusore canke umuhungu mwiza bazokundana, vyaba na ngombwa bagashika ku migambi ituma bazobana canke bagashinga urugo bakibanira iteka ubuziraherezo. Ariko ni kenshi uzosanga abantu canke abakobwa benshi bicuza ku mahitamwo bagize canke ku mahitamwo yatumye babana nabo babana muri ino minsi canke nabo bashinganye urugo, kubera yuko batabanje kurindira canke gushishoza zimwe mu ngeso z'abasore bakundanye nabo canke abasore bakunze bagatwarwa na bimwe twita ibishobisho canke emotion, ivyo bikabaviramwo kwicuza. Nico gituma uyu munsi tugiye kurabira hamwe zimwe mu ngeso 10 baba bafise, nusanga muri izi ngeso 10 umusore muriko muratetana canke muriko murapanga ibintu vyo gukundana afisemwo ingeso 6 mwizi, ndagusabe ntuzomuha amahirwe, kubera yuko bizorangira ubabaye, bizorangira wicujije catumye umuha amahirwe mu buzima bwawe. Ikaze kuri G4G, nimba uri mushaka subscribe, nimba usanzwe ukurikirana ibiganiro vyo kuyicano, raba neza ko wakoze subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi. Nimba bikoze uri umuntu w'agaciro, wumve ko tugushimiye bimwe bivuye ku mutima. Ikaze. Ingeso ya mbere uzobanana umusore bigatuma umushira kure yawe ni wa musore atubaha ahakomoka, wa musore usanga atubaha papa wiwe canke mama wiwe, wa wundi usanga n'abamwegereye atabubaha. Uyu musore uzamwirinde cane, wa wundi muba muri kumwe mama we akamutelefona ukumva kubwira ngo nk'uyu mukecuru ngo reka ngo telefona ndondereye, bivuze ngo nawe umunsi umwe uzoba mw'ico kibanza usange uriko uramurondera akwiyame, kubera yuko ingeso y'umuntu niba umuntu afise ingeso ku bandi ntibivuze yuko nawe utari umuntu, nawe iyo ngeso yoyigushirako. Umuntu niyakubwira ngo ndagukunda hama akakubwira ububi bw'abandi bantu, uzomubaza ati kugeza ryari, kubera yuko usanga nawe azoguharuruka ugasanga akabwira abandi kuri mubi. Uyu musore uzomwitondere cane. Ingeso ya kabiri uzobona n'umusore, n'umusore yumva amabwire. Ahejuru narimaje kubwira umusore atubaha canke atumvira abiwabo, ariko biratandukanye cyane n'ibi vy'umusore yumvira amabwire, kubera yuko ushobora gukunda abantu ukabubaha ariko ntibaguhitiremwo ico ukora. Ariko wa musore usanga ibintu vyose umubajije canke muriko murapanga imigambi wumva avuga ngo ndabaza mama, ngo ndabaza ngo banaka, uyu muntu rimwe na rimwe uzomutinye kubera yuko ntafise ahagaze. Mushobora gupanga ikintu akaca agenda kubaza akacambwira ati sico. Rero ntibivuze yuko nawe utazokwigera wa stable, utazokwigera ugira ijambo kuri we kuko azobanza kubaza. Abagore canke abakobwa bakundanye n'aba bantu nibo babizi cyane cyane abagore bari mu rugo, abakundanye n'umugabo bagapanga ivy'urugo rwabo, ukaza wumva ngo hinge ngo ndabaza mami, ngo hinge ngo ndabaza naka, ugasanga urugo rwiwe rwubatswe n'uwundi muntu. Ibintu uyu musore uzamwirinde cyane kuko mu rugo uzohagirira ingorane ku mahitamwo y'urugo, ku buryo n'ingene muzokoresha ubutunzi bw'urugo uzosanga ingingo ifatwa n'undi muntu ari hanze y'urugo, bizoca vyerekana yuko wowe atagaciro ufise. Umusore uzomwirinde cane. Umusore canke ingeso ya gatatu uzobonana umusore ni wa musore mukundana hanyuma akakugenzura cane buri kantu kose, hamwe umenga wakundanye n'umupolisi. Wigeze gukundana n'umuntu hanyuma akaguha amategeko yabo ushaka kuvugana nabo, yabo udashaka kuvugana nabo, aho ushaka kuja naho udashaka kuja, ibyo ukeneye kwambara n'ibyo adashaka ko wambara, ugasanga uwo muntu mu bintu vyose akubuza amahoro, ndetse na vya bindi ukunda ntashaka nuko mwicara mukabiganira ngo umubwire impamvu ukora ivyo bintu, aba yumva gusa yo gutegeka ibi bigenda uko. Akenshi abasore abari abasore usanga batiyizera, batifitiye icizere, babandi avuga ati akoze ibi uhava bamuntwara, akoze ibi. Rero uyu musore uzomwirinde cyane kuko ni washika mu rugo canke nimwaja mu rukundo vy'ukuri nta jambo uzoba ufise, azoba gutegeka ibintu byose, usange n'ivyaguha umunezero byose ayikujije, usange uribujije umunezero ugiye ahantu mengane muri prison. Uyu uzomwirinde cyane. Ingeso ya kane canke ingeso uzobona n'umuhungu, ingeso ya kane uzirinde wa muhungu mukundana ariko buri munsi ibiganiro vyanyu bikabihagaze ku kuryamana, hahandi atakindi kintu muvugana. Iyo
uzanye sije y'imigambi aca akubwira ngo ndarusha, aca akubwira ngo tuzovugana undi munsi. Rimwe na rimwe niyo muri kumwe mwasohotse uzanye sije y'ivyo kuryamana, ubona umusore yashusha bishuye ashaka kumva ivyo bintu, mugabo wahindura sije ukazana sije y'imigambi ivyo mushaka gukora nk'abakundanye, ukabona umenga ntashaka kuvyumviriza, uyu musore uzomwirinde cyane, kubera yuko bizoba vyerekana ata kindi kintu camuzanye mu buzima bwawe, kubera yuko iyo aba ari umusore agukunda aba ashaka ko muva ku rwego rumwe mukaja ku rundi. Rero uyu musore uzomenye yuko ivyo akubwira ibi vyo kuryamana atari we abibwira wenyene, niba ushaka kubabara canke kuzobaho nk'igikoresho ciwe ari kuryamana gusa, uzakomeze nawe, mugabo niba ufise proje umusore uzamwirinde nawe. Ingeso ya gatanu ni wa muhungu mukundana akubeshabesha, wa wundi usanga abesha utuntu duto duto, simvuze vya bindi vya hatari, twa tuntu duto duto nyene usanga mwapanze programa ugatangwa kwashikura umukobwa, ariko wamubaza ukumva ngo ndaje kumba kicijyamiye, aho ndashitse mu mwanya muto yangu shushu ngo ndashitse, ugasanga aguma kuryosha n'utujambo. Uyu muntu ikinyoma gitangwa ari gitoya, mugabo ko amaze kukumetriza cyangwa amaze kukumenyera azoguma kubesha, usanga ariko akubesha na vya bindi, ku buryo ushobora gukundana n'umuntu utamuzi. Nimba ushaka gushika mu rugo, ukaba mu rugo utazomukundanye uwo ari we, komeza nawe, ariko umuntu yatanga kukubesha utuntu duto duto biba bikwereka yuko ashobora no kukubesha ikintu kinini, uyu nawe uzamwirinde. Ingeso ya gatandatu uzobonana umusore ni wa musore atigira yemera amakosa yakoze mu buzima. Mu buzima twese dukora amakosa, ariko wa musore akora ikosa akakumvisha neza yuko atari mu makosa, rimwe na rimwe yagukorera ikosa akaba ari umusaba ikigongo, ukamubwira ngo basi ngo bihere, ngo basi ngo mvugisha. Uyu musore uzomwirinde cyane, kubera yuko iminsi yose azohora gukorera amakosa yitwaze ko aca vyiba amakosa yose ashiye ku bandi, usange wewe wahindutse umunyamakosa kandi amakosa atarayi wawe. Hanyuma usanga uriko urapfa mu mutima, uriko urapfa muri wewe, kubera yuko wamukorerwa amakosa hama karugaraho gusaba ikigongo. Nimba ushaka kuba ubabaye canke wamushaka kuba ari wowe bishirako amakosa, uyu musore uzomuha umwanya, mugabo nimba wipfuza kubaho ubundi buzima, umusore nawe uzamwirinda. Ingeso y'indwi uzobonana umusore ukamwirinda ni wa musore agira ishavu ryinshi, wa wundi abashavuye ukabona ariko aramenagura ibintu canke agakora ikintu abari ngaho bose bakumirwa, handi muri mu bantu akagira reaction ubona yuko iteye ubwoba canke iteye isoni. Uyu musore ni wamuha umwanya, nawe umunsi umwe wamushavuje canke umunsi wamukoreye ikintu kimubabaza, canke ushobora no kuvuga ijambo utazi ko rimubabaza, ukazobona gukorera akantu mu bantu, ukabona gukubisa ikofe mu bantu, mu bintu canke imbere y'abagenzi bawe, ugasanga uramaramaye canke bigenza ukundi. Rero uyu musore nawe afise amashavu menshi, bizomwirinde kuko agushikanye mu rugo vyoba ibindi. Rero nimba ushaka kubaho ubuzima butandukanye, umusore nawe uzamwirinde. Ingeso y'umunani uzobonana umusore ukamuja kure ni wa musore asuzugura igitsina gore, wa wundi usanga avuga ngo abagore ntaco bashoboye atari kujya no kuryama, wa wundi nyene yiyumva yuko abagore ataco bamaze muri societe atari kuba umugore. Uyu muntu imbere yiwe ntuzokwigera ugira agaciro na rimwe, azogukunda akubwire ko agukunda, ariko uzosanga yakuzanye nk'igipupe, nk'igikoresho, ku buryo udashobora gutera n'iciyumviro na kimwe. Muba muri kumwe ukavuga ati sheri ibintu vyogenda uko, aho gatereka kamwe ntaco mushoboye, ugasanga ibintu vyose bizungurukira kuri we, usanga ari ntaco umaze. Rero nimba ushaka kubaho mu buzima umwana mu rugo niwe aba adafata jambo afise muhira, abavyeyi bo badesida ivyo akwiye kwambara, akwiye gukora. Rero nawe nimba ushaka kubaho ubwo buzima uzobandanye n'umusore, ariko nimba ushaka kubaho ubuzima bwo kubaka urugo rwawe muri kumwe n'umugabo, uyu musore uzomwirinde. Ingeso y'icenda uzobonana umusore ni wa musore akunda, wa musore tuvuge muba muri groupe canke mubaye muri quartier, ukumva yakundanye n'abagenzi bawe canke yakundanye n'abandi bantu, ejo yari kumwe n'uyu, uyu munsi mu bisanzwe ni wa musore ataramba mu rukundo, hanyuma ukazibona aragutumbereye. Umusore ntuzomuha amahirwe, kubera yuko ntacemeza neza yuko nawe ivyo yakoze abandi atobigukora, kubera yuko nimba yakundanye n'abandi imisi mike, nawe ashaka gukundana nawe imisi mike. Even naho yo gupromisinga ibintu vya mariage, ashaka gukora mariage, mugabo nta garanti ufise yuko atazoguheba ngo aje mu bandi. Umusore nawe uzomugire ko amakenga, kuko icyatumye aheba abandi nawe gishobora kukubaho. Umuntu w'icenda ugomba kureka mu buzima bwawe, cyangwa umusore agomba kureka ni wa musore mukundana hama mugahebana, mumaze gukundana mugahebana inshuro zirenga 5, 6,
hama musubirana. Uyu musore bigushobokeye wowe mureka ukagenda ugatanga ubuzima bwawe bushasha, kubera yuko nimba mumaze kumenyera mukoranira amakosa hama mugahebana mukongera mugasubirana, bivuze ngo amakosa yakozwe kenshi mu buzima aramenyerwa. Rero ntibizobuza ko aguma gukorera amakosa menshi arenze avuga ati nibi yaravyihanganiye, nibi nabikoze, aragenda aragaruka. Rero bizotuma wama ubaho mu mubabaro, bagukorera amakosa hama bongera gusaba ikigongwe, wisanga uri muri ivyo ubuzima bwawe bwose. Rero bigushobokera, biba bigoye guheba nyene umuntu mwamenyeranye canke mukunda mumaze kubanirana kenshi, ariko bigushobokeye uyu musore womwirinda mu buzima bwawe. Ngizi ingeso 10 wasangana umusore ukamwima urukundo canke ukamwima amahirwe yo kuba mu buzima bwawe. Bisigura yuko umusore canke bivuga yuko umusore ni wamusangana 6 muri izi, kuko ushobora gusanga afise imwe muri izi canke 2 canke 3 nibisanzwe, ariko ni wamusangana 6 muri izi, uyu musore uzomugendere kure, ntuzomuha amahirwe kuko bizorangira ubabaye. Iki cegeranyo cakozwe n'ibinyamakuru bijejwe kwiga ku magara y'abantu nka liveabout.com, Psychology Today n'ibindi vyinshi. Rero nanje nashimye kubasangiza ibi bintu kugira ngo mubimenye. Mwakoze kumviza iki kiganiro. Jewe wumva ni Roy Drift kuri Drift FG. Bandanya mukora subscribe uko bukeye uko bwije kugira ngo tubandanye tujana buri munsi.